burya ngo ati umwami atorwa n'Imana. Mwero mwake karibu kw'icano Diodone ND akazina banyitwa n'ijimbere Diodone. Uri mushasha ntibagire kugira subscribe, like, comment. Tari mushasha naho ntibagire kurungikira mugenza kugira nabo nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, kubera nta handi nahanyene. Kandi ngomba shimire umuntu wari wese yagize sabone, yagize subscribe vuba. Ego warakoze, kandi ntibagire kugaruka kubera ama video menshi yamayace ngaha meza ushobora kumenya kuvana mu kintu kigagufasha mu buzima bwari bwo bwose. Ukuri kubera kuraha rero musi tugiye kuyaga ukundi kuri ko matora. Iyi video iza kuba video no mugani ntaza kubura ikintu na kimwe ukuramo. Ego ubwa mbere na mbere hinge ntangurire nga jewe maze gutora ngira nka kangahe nge tura si imyaka myinshi kubera ndacari muto, urumva sindatora ngo ati ibihe birebire aho imyaka mire oya. Maze gutora ngira nka kabiri aho gatatu ko nuko kuri Obama sindari bwato, ndari kiri muto ni kabiri gusa me. Rero ukiri muto ntubibaza ngo ati ntushobora gutora oya. Ukwije imyaka yo gutora ni vyiza kandi biragufasha nawe gutahura akarere kawe, akazoza kawe kari imbere, kubera abo bantu ugiye gutora nabo n'abantu baguserukira, bagushigikira, abo bagiye guhindura cyane cyane nyamba ari ibintu bijanye no gutora umupresident. Urumva ni rundi rwego, urumva abo bantu bagiye kwizo ntebe n'abantu bazoguserukira mu bintu byinshi bijanye n'amakori n'ivyo mashuri n'ivya agriculture, ibintu vyari byo byose bitunze igihugu, bitunze community, bitunze umuntu wari wese, abantu ku munsi aho ku myaka. Urumva ni ikintu gikomeye ku muntu. Ego rero ukiri muto uri yange ntubibaza ngo ati ntushobora gutora ngo nivyo abavyeyi n'ivyo abantu bakuze oya. Ufise iyo myaka baba bakwizeye, ufise ijambo, ufise uruhara muri kazoza imbere. Rero no muri Amerika twifitiye abantu babiri, umwe ni Donald Trump, abantu benshi baramukunda, abantu benshi baramwanka. Uwundi dufise ni Kamala Harris, abantu benshi baramukunda, abandi baramwanka. Mugani bivana nawe aho hagaze, ivyo ushaka, ivyo bakwereka, aho bagomba yuko iki gihugu kigenda. Urumva vyose barabigushira ngaho, hanyuma nawe ukitorera. Ego urumva ni ibintu vyiza, mugani usanga bigoye kubera n'ikintu usanga kizanamwo utuntu n'utundi. Mugani kenshi na kenshi wewe kurikira aho uhagaze hanyuma utore uwo wifuza, cyane cyane uri umuntu ari muri Amerika. Mu Burundi nabo bariko bariyandikisha kugira amatora yo abantu bazobaserukira muri parliament mu nzego zitandukanye. Urumva ni ibintu vyiza kubera nyamuntu nyamba azoguserukira numenye uwo muntu azoguserukira uwo ari we, kubera ni we azokubaka aho hantu. Gusa ni kubera ibintu vya politike kenshi usanga birimo manyanga, usanga abantu babijamwe bafise intumbero nziza, bafise inkomoko yo gufasha, bafise ishaka ryo kubaka, gufasha kugira gutera imbere. Mugano ugasanga bamaze kugera hariya hantu ugasanga none bahinduce. Urumva na vya vyumviro vyiza bari bafise biragabanuce. Sinzi ko ari impambanye bahura nazo bageze hariya, mugani biragoye, ni 50-50. Mugani vyiza urashobora gutora. Hari video ndakunda raba kuri umukubito ya Apatre Mbayahaga, ari kiganiro kijanye nuko ngo umuntu uzeye umuntu w'umusenzi ngo ati ntashobora kwinjira mu bintu vya politike. Ntibibagire yuko twese turi abantu, burya umuntu wese ari muri politike. Naho wewe wovuga ngo ati ngo nturi muri politike, urimwo. Naho wovuga ngo ati ngo jewe singenda gutora, aho uba winjiye muri politike yo kudatora. Kuva ni yindi nzira ya politike ubujiyemo. Rero vyose ni politike, kuba turi abantu ni kwama twagize twatoye ivyo dukunda, twatoye ibitugirira neza, twanka ivyo tudakunda, twanka ibintu bitatugirira neza. Urumva muri politike ntuvuga ngo ati ngo wagiye gutora oya, ni gudatora urumva wagiye muri politike. Rero ntuzokwishinga ngo ati ngo jewe ngo ntibindaba ibiki nibiki. Urumva ngaho wagiye nawe muri politike, kubera ikintu cyacu cyose kizoba ujya muntu nyamba yaraguserukiye aho mu president batoye uko nuko hagize ikintu cyacu cyose shoshora kuba ntuzovuga ngo ati ngo je sinamutoye. None yukatora ujya wundi muntu yarameze neza, urumva ayo majwi yari kuduga yiwe kugira uwo wundi amajwi ntagende hejuru, hanyuma ibintu bikagenda fresh. Urumva politike nta muntu wese atarimwo, twese turimwo ako ukamenya.
ni mu bihugu vyose, si muri Amerika, si mu Burundi, si hehe, hose hameze uko nyene. Ahantu hari demokrasi, ahantu hatari demokrasi urumva ni ngorane. Sindarinje kuyaga vya politike, ahubwo ndarinje kukumenyesha yuko ibintu vyinshi biriko biraba muri iki gihe ni ibintu bitandukanye bizana impinduka zizokorako ku muntu wari we wese mu bihe birebire. Urumva vyiza ni kuraba ngene nawe wovyitwaramwo mu buryo bwari bwo bwose woba ufise, aho woba ushoboye. Kubera wicaye urumva uzoguma wicaye nta na kimwe wibaza ngo nta na kimwe kizoba, mugani ibintu bizohinduka kandi nawe bizogufata. Uhaguruce urumva uzohaguruka hanyuma umenye ngene akarere kifashe uko nuko. Ugomba kuraba amatora ya Trump na Harris, ndashobora kugenda live bikunze, ndashobora kugenda live hanyuma tukabirabira hamwe. Sinzi turonke abantu 200 bakunda iyi video, hanyuma tuzorabe ko twobigenza uko kugira tubishire ngaha wirabire ingene ibintu bizogenda, ibintu bimeze ni ikintu kizohindura kidahinduce. Urumva ubuzima buzobandanya, mugani buzobandanya gute bivana n'ingene watoye. Aka video karaka just ngena muri politike, mugani wibuke twese turi muri politike. Ego aka video karaka tuzosubira kubona niyo twabonana, ntubagire ngaho ugiye hasi ashobora kuronka kantu uzenya. Ego support this channel uzobwize neza, subiramo tena. Aka video karaka tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.